ubuhemu canke ubugambanyi n'amajambo wumva buri gihe, ariko no muri kahise k'igihugu cacu bumwe mu buhemu bwabayeho nifuje yuko uno munsi tugarukaho, ni bumwe ushobora kuba utaruzi ariko nifuje yuko uno munsi ushobora kumenya. Niyo mpamvu ndagusaba yuko ukurikirana ino video kuva ku isegonda rya mbere gushika ku isegonda rya nyuma kugira ngo ushobore kubutahura. Ubuhemu canke ubugambanyi bwagiye bukogwa hose kandi mu mice yose, mu bukunze kugaruka ko muri kahise k'igihugu n'ubuhemu bwakozwe n'abamikazi ijuru rya kugwa na Gikore, bose bari abamikazi ba Ntare, Rugamba, hari mu kinjana ca 19 ahagana mu mwaka w'1840. N'ubuhemu butabura gutuma bamwe babona ko koko umugore ari nyamaswa ikaze, igisasu ruhonyanganda umugabo ababitse ha ruhande gishobora guturika umwanya n'umwanya. Ese none buno buhemu bwari bumeze gute kugira ngo bukogwe, vyagenze gute? Ico banza kugusaba nuko ugira subscribe kuri no channel ya YouTube yacu kugira ngo amakuru ya kahise uze urayaronkera ku gihe. Kugira ushobore kubutahura nuko Ntare Rugamba yari umuhungu wa Mwambutsa wa mbere Mbariza, yavutse ahagana 1796 bivuze mu mpera z'ikinjana ca 18. Ntare yavutse igihugu ari gito cane kuko abami bamubanjirije batitayeho ivyo kwagura igihugu caca kuri Nyakijanda mu buseruko, kuri Nkoma mu bumanuko, kikajana ico twokwita imisozi miremire mu burengero ihanamye yamigwa kuri Crete, Congo, Nile, hanyuma kikagaburwa n'igihugu c'u Rwanda mu buraruko n'uruzi Kanyaru. Ntare Rugamba rero nta kindi yashatse atari kwagura igihugu, akigera ku butegetsi canke se acima ingoma, akagira igihugu kinini arongora gusumba uko n'ubu kingana, bitewe n'ibitero yagiye akora yigarurira intara zimwe n'izindi. Uyu munsi nitwicara ku bitero vyose yagiye akora, ariko turahagarara ku bitero yakoze kugira yigarurire intara. Ubu twovuga ko ari intara kama ya Buyogoma. Abatayizi, intara ya Buyogoma irimwo intara twovuga ubu za Cankuzo hamwe n'intara ya Ruyigi. Ni intara rero kama yari mu bwami ico gihe bwa Buha, yatwagwa n'umwami Ruhaga. Kahise k'igihugu kerekana ko gutera umwami Ruhaga vyavuye ku nkumi nziza cane. Uyu mwami yari afise iyi nkumi yitwa Juru rya Kugwa. Uyu nawe umwami Ruhaga akaba yari yarananye gutanga iyi nkumi ku mwami Ntare. Ibi rero akaba ari byo vyaje gutuma habaho intambara. Ibi kandi bikaba ari navyo vyaje gutuma uno mwamikazi Juru rya Kugwa ndetse na mukuru wiwe Gikore bapfa urupfu rubi rwo kwicishwa isari canke se inzara. Ariko reka tubanze turabe uko gutera Ruhaga vyagenze kugira ngo ashobore gufata nino ntara ya Buyogoma. Mbere na mbere Ntare yarifuza gutera Ruhaga, yari afise ingoro ku misozi ya Mpungwe. Uyu mwami wa Buha yitwa Ruhaga, gusa gutera Ruhaga yari yarabuze aho abihera canke se yari yarabuze icitwazo yokorera ko kugira ngo ashobore kumutera, anashobore kwigarurira ino ntara ya Buyogoma. Ntare rero yabanje kuja kubaza abanyamabanga, nabo bamwereka mu ndagu ko nta kabuza hamwe yotera kino gihugu ca Buha yoshobora kukinesha, agashobora ndetse no kucigarurira. Umupfumu yagiye kubaza yari umupfumu canke se umunyamabanga yitwa Segahanza. Nawe yaramuraguriye, amuragurira indagu nziza,
amwemereka yuko hamwe yotera kino gihugu yoshobora kukinesha. Yateye imbiriko hirya ya Ruvubu, igice cari mu Buha, na za mbiriko nazo ziza kunaga. Iki kiba ikimenyetso c'uko ubwami bwari kurama niyamara gutera kino gihugu ca Buha. Mu buryo bwo kurondera ubucuti, Ntare yabanje kurungika intumwa zija gusaba umugeni kwa Ruhaga. Uyu nawe yamuhaye Gikore, ubutarafise ubwiza burenze namba mu maso ya benshi. Ariko ibi ntivyatiremukije Ntare Rugamba, ahubwo yatwaye uno mukobwa amugira umugore wiwe. Igihe kimwe haje incoreke yakora ibwami ibuha, iza kuramutsa Gikore yari yaramaze kuba umwamikazi. Nuko bicaye mu kigo ku karago, Ntare ari kumwe n'umugore wiwe atangura kwitoraguza yemeza yuko Gikore ari mwiza. Ya ncoreke nayo ikura hasi yemeza yuko nyabona hari uwundi mutoyi wiwe ari we yitwa Juru rya kugwa, wewe mwiza cyane gusumba Gikore. Maze Ntare Rushatsi amaze kuvyumva arashavura cyane kuba umwami Ruhaga yaramuhenze. Umwami Ntare yarungitse intumwa za mbere. Umwami Ruhaga arazibona, arazikunkumura, yanka gutanga Juru rya kugwa. Umwami Ntare yongera kurungika intumwa za kabiri. Ruhaga aterera hejuru, abarungikana ubutumwa agira ati: genda mumubwire ko atawe nzomuha. Aka kari agasuzuguro mbere ya Ntare. Yasavye ingabo ziwe kugorora amacumu, gucura imyampi myinshi kugira ngo yikize agasuzuguro ka Ruhaga. Yavuye ikiganda aduga Cene, ajabuka Nyakijanda, abanza gucakirana n'ingabo zari hirya ya Nyakijanda ahitwa ubu Ubutaganzwa. Nkeka ariho havuye kano kazina. Urugamba ngo wabaye rurerure, ariko aza kurunesha. Nyuma yo kunesha runo rugamba, Ntare yagiye ataco yinona yerekeza ibwami kwa Ruhaga. Bernard Zur yabaye igihe kinini mu gice ca Buyogoma, yanditse mu gitabo ciwe ko Ntare yateye umwampi uduga mu kirere, ufata imisozi uranzikanya, ujabuka inzuzi, ujabuka imigazo, uraduga usanga Ruhaga aho yarari mu gasago kiwe, nuko ukubita mu cico arasandaba. Nyuma yo gutanga, umwami yafashe igihugu ca Buha, afata n'umugore Juru rya kugwa, abitangura kubitwara vyose. Ntare Rugamba rero nuko yafashe Buyogoma yose, yagenzurwa n'umwami Ruhaga kuva aha Ibutaganzwa ku ruzi Nyakijanda kugeza Imunazi hafi ya Kibondo, ubu ni Ikigoma, ni mu gihugu ca Tanzania. Ntare rero ntiyafashe Buyogoma yonyene ngo ayigarurire, kugeza yafashe nawe umukobwa Ruhaga yari yarimanye, amugira umwamikazi wiwe, we na mukuru we. Bivuze rero yuko yaciye atwara abakobwa babiri ba Ruhaga, Gikore hamwe na Juru rya kugwa. Nuko imyaka yaraheze, iyindi iraza. Juru rya kugwa na Gikore ari abamikazi, gusa agashavu karaniga ndetse kariho kukuba Ntare yarabanje kwica se wabo kugira batware. Aha ni naho haje ivyo kwiyumvira kwihorera se wabo Ruhaga. Uyu mugambi wo kwihora bwa mbere wazanywe na Juru rya kugwa. Aba nabo babanje kubaza abanyamageza, babereka indagu uko bashobora kubigenza, bababwiye ko kugira bice Ntare bokoresha inzoka bita inkoma, ikazokomora Ntare. Aba nabo batumye inkoma kuyihiga ibuha, barayizana bayishira mu kinimbo, bayigaburira amata, irakura, baza barafundura baraba ko igeze koko
kuba yokomora umwami ikamwica. Umunsi umwe ubwo Ntare yari yagiye guhiga iyi nkoma, barayisohoye ija ku giti kw'irembo, bamwe barayibona. Mu bayibonye harimwo Mutamakazi. Uwo Mutamakazi nawe yaje kuburira Ntare ko yokwigengesera, kuko hari umugambi wariko uramutegurirwa wo kumugandagura. Igihe rero umwami yari avuye mu muhigo i Nyaruhengeri, wa Mutamakazi yaje gusanganira umwami, nawe amuburira agira ati: mwami w'ingoma n'ibitungwa. Nuko izindi ntwaramiheto bajanye mu muhigo bamwigizayo bamukankamira bagira bati: ikigoye wa Mutamakazi, reka umwami yinjire ku kirimba, ese wewe umushakira iki? Nawe yabandanije atakamba ati: nyabona fise ivyo kumubwira. Nuko ahengera amwegereye ari babiri ari bo bonyene, arakura hasi agira ati: mwami w'i Burundi, nyene igihugu n'intara, nyene inka n'ingoma, ni wagera ku kirimba urigengesera uragaba. Abamikazi bawe bafashe ikintu bagishira mu kibindi, ndetse bagishira no ku gikingi c'irembo, bagira bati: uyu munsi nawe aratahigwa, turamukorera ivyo yakoreye se wacu. Banyegeje ikintu, uragaba ntihagire ico unwa mu mukuza. Umwami amaze kuvyumva aya majambo bimwanka mu nda, nuko asaba ko bazana ca gisimbo carimwo ya nkoma, hanyuma ayisesa hasi, hanyuma arayica. Umupangu wabo uba urahagaritswe. Ese uyu mupangu wo kumwicwa wari kugenda gute? Ese vyari gushikwa ko gute? Abamikazi ijuru rya kugwana Gikore bari bapanze ko nyuma yo kuva guhiga umwami aba yarushe cane. Rero mu gihe yari kuja kuryama, bari kurekura ya nzoka y'inkoma mu gikemanyi bari bagifundikiyemwo, nayo ikagenda gukomora Ntare, ivyiwe bikaba biheze. Ukwihora kwabo kukagarukira ngaho. Gusa ibi mwumvise ko bitabaye bigishikwako. Hari hatahiwe rero urubanza rutegerezwa gucirwa abahemu bashatse guhemukira igihugu. Abatware, abashingantahe barakoranye, bamwe basaba yuko nyabuna bozana ingangura bakabasha kubica. Ariko umwami yabonye ko kubicisha ingangura atari uburyo bwiza, ahubwo batokwicuza icaha bari bakoze. Ivyo bagomba rero bakorere umwami, yazanye ikindi ciyumviro cyo kubaka ahitwa Igikore, ubu ni ku mutumba wa Senga muri komine Butezi, inzu itagira umuryango, hama bakinjizwamwo bakazopfiramwo. Umwami yasavye kurondera imfungurwa z'ubwoko bwose: inyama, imboga, umutsima w'uburo ndetse n'amasaka, binjiza muri ya nzu itagira umuryango ba bamikazi biwe Juru rya kugwa na Gikore, nyuma babashiramwo. Ivyo kurya bimaze guhera bicwa n'isari barapfa. Mu Kirundi bavuga bati sije nohahera. Nubwo atari umugani, reka natwe tuvuge duti sitwe twohahera, hohera Gikore na Juru rya kugwa. Bashatse kwica umwami, ariko umupango wabo ukaza gupfa, akaba aribo bahasigara. Ninziye ko mwashimishijwe n'ino nkuru, ndetse ishobora kuba ari inkuru y'ukuri yabaye muri kahise k'igihugu cacu c'u Burundi. Niyo mpamvu rero ndabasaba yuko mwasangiza ino video bishobotse ku bandi, bakabasha bakayumva, kugira ngo nabo bashobore kumenya uko umwami Ntare yagenjeje abahemu bamuhemukiye bashaka kumwica. Yari François Ntakarutimana hano kuri Ivyacu TV. Reka tubashimire.